uravye n'imigambi yazanye Perezida Ndayishimiye yazanye imigambi itandukanye n'iy'abandi bahora bazana kuko abandi bazana imigambi global imigambi rusange donc ni nzubaka amabarabara nzubaka ibarabara hari umunyagihugu avuga ati n'ibarabara je baryubatse zogura imodoka ryane wese umugambi ndabagiye urumva zokubaka ibibuga vy'indege avuga ati nzoguzana indege zitwara none igihugu umwirimiza avuga ati jewe ivyo vy'indege ibindabo mugazanye imigambi no kuvuga ikora kwiterambere ry'umuntu individual ati reka ndabereka ingene umusuri nkoko ushobora kuvyara inka sivyo uri nkoko zingahe zitamagire gute hazogira igihe bamara gushora usanga amafaranga yaramaze kuvamwe kugura inka yego nivyo ariko aravuga uri inkwavu zimeze uku nuku amaganga yazo uravyumva yuko igihe c'amatora ariyo ntara ya isanzwe itora umugambwe wa Iprona muguno umwaka ntiwatowe Apotre mu byo twayaze muri kahise yose nawutowe nawe niwawutoye ariko mu byo twayaze muri kahise wanavuga ati n'abantu twe abakunzi banje ati bo turakunda nimero imwe uyu munsi benze kutaza kwakirwa kubera navuga ati muri Iprona hano hantu toje ariko mu biyago numvise menguro none bumvise batoye gute niho rata ico kirengane bayandisabo nta ngorane iyo hageze turivuganira hamwe tukamisha dukora n'abantu banje n'abantu bawe mutumba wose burya ngo niwe wabaye wa mbere muri no commune umutumba wabaye wa mbere mu gutora neza ngo nimero hari n'abari babemereye amafaranga ngo umugongo nta kibuga ngo ntibigeze bahango ngo n'ugutwi ntibakiri ubwenge hari wabemereye akavuga ati umutumba uzotora Iprona gusumbya iyindi uzoronka miliyoni bapfuye kuhava hamacha baricara bati nawe twumvikana kuri uyu mutumba twese uwo tugaburira miliyoni umwe yotwara ngaha aturese gusa ko tutonda wakira ngo duhemuke kuco twumvikanye ariko umva wumvise numva ko waciye hirya no hino kayaga n'abantu bavuga ivyo ntibindaba ukwikukira rero ni vyiza ariko independence economique nayo ni ikintu gikomeye independence economique ni ikintu gikomeye uturabe n'umuntu atize canke adafise ikibanza mu butegetsi kanaka yavuze amafaranga baramwubaha avuga ngo ni mutama kandi ari umusore ni vyiza rero bijya mutuzeye son excellence yavuze president de la republique atumwa wose uronka ivyurya n'umufuko ubika amafaranga iyo kintu umuntu agishitseko nta numwe atamwubaha n'umwanka aramwubaha kumwubaha no kugendera mu migambi yiyerekwa abafise hanyuma abantu bose bagahuriza inama hamwe bagahuriza umutima hamwe mwese agakora ibikorwa mugabo avuga ati igihugu imbere Apotre afise message nyinshi ariko agafatira no ku ntumbero y'igihugu n'ibyo cyane kuko udafise igihugu nta kintu bufise nta na kimwe ushobora no gushikako igihugu cawe utagifise iyo gihungabanye ntuvuye ngo hahungabana ibiti n'amabuye ahungabana abantu iyo hageze abantu intambara abantu bagahunga ibiti n'ibinana n'imisozi bisigara bihagaze naho agenda abantu cyo bituma n'umuntu wese yokuzanira ivyiyumviro ubona ko bishobora gutuma hahungabana umutekano uyo muntu mwamirira kurahubwa ukamudoma ku rutoki ibihe byiza cyane kuri mukunzi wa Utamu Podcast ndetse naho ukunda Bigo Media nizere kumeze neza cyane muri rusange ndagushimira cyane ibintu bitatu bishobora gutuma unezerwa harimo kugira umuryango kugira amafaranga ndetse no kugira amagara meza ariko ikingenzi gikomeye cyane no kubufise igihugu ubarizwamwo twebwe turashima cyane ko turi mu gihugu cy'u Burundi uyu munsi twavuye mu gisagara ca Bujumbura turi mu ntara yagutse ntara ngira ngo wo turi kumaraza kumufasha ambwiri yariyo kuko nibaza kari ntara ya Gitega mugabo ni mu ntara ya Kama ya nikamvuye kari Kama muge kari komine Mwaro mu ntara yagutse ya Gitega ndi kumwe rero numwe mu bo dusanzwe twikora ko kugira ngo dushobore kumenya no gutanga umuco kuri bimwe ni Apotre Isidore Mbayahaga no musi ho twageze iwanyu ndaguha ikaze canke abari umpikaze karibu mu mpikaze ngira kuri uyu murongo wanyu ariko hano nije ndabahikaze urakoze cyane ko twakira natwe tuguhaye karibu
kuri Mutamu Podcast ndetse na Yugo Media. Ndabakengurukiye cyane. Murakoze cyane. Apotre nageze ngaha mu kano karere akabeho ni kose mugabo nabonye atambeho yagukoze ko ushobora kuba yakamenyereye. Oya nsanzwe ntakunda gukanya. Kandi noneho urumva ni klima navukiyemo nakuriyemo. Egome. Jewe akabeho nta ngorane tuba dufitaniye na hano. Umwana ageze mu rugo keshi baramwakira mugo yabaye umuvyeyi nabonye abantu bagusanganiye ari benshi cyane. Apotre y'amaraso canke se namavuta Imana yagusize byagenze gute byantangaje gose ugeze ngaho imwari wanyu. Bon kuri je nta gitangaza kiri nkuko niko byama. Iyo nje ngaha iwacu abasaza batamakaza batama eka ingero zose z'abantu. Donc jewe turafise ingene tubonana tukaganira kandi bose tugahuza. Nta numwe nshobora gusubira inyuma ntaramukije. Urumva rero turafise ingene twibaniye neza. Nari mfise ubwoba kubera ino ntara bavuga yuko igihe c'amatora ari iyo ntara isanzwe itora umugambwe wa Iprona mugo no mwaka ntiwatowe. Apotre mu byo twayaze muri kahise Najose nawutowe. Nawe niba utoye ariko mu byo twaze muri kahise wanavuga ati n'abantu twe bakunzi banje ati bo turakunda nimero imwe. Uyu munsi benze kutaza kwakirwa kubera navuga ati ni muri Iprona hano hantu toje. Ariko mu biyago numvise menguro none bumvise batoye gute nihora hari amazina yagiye yaravugwa ngo yaraje ngaha twemerera ibi na biriya ati mugabo ati turaza hari abagabo turaza hari ukuri ati turaza hari amahoro hari kugiharuro ngo nimero imwe nibo babigishije canke inyigisho bazikuye ga Apotre narinze ko bataza kwakira buryo kunyakira amara busanzwe ngaha ni wacu ego hanyuma uko umuganga wagiye ukura twawukuriyemo dukorana nabo baje babonye n'abari mu mitumba basanga no bawuremesha mu mihana n'ahandi mugabo urumva hama hariho umuntu abaza imbere ngo rero iyo barangaje imbere niwe heza akababwira ati dutore gutyo canke dutore ngaha baje bose babonye kuva mu 2020 twari twambaye umugambwe w'abadasigana Iprona ibirango vyaho mugabo twari twabonye yuko uburongozi bwabo bwatanguye guhengama kuraba umurazi turahindura twitorera CNDD-FDD. Hari umutama ibitamanyenze atubwiye ati bagasito twarabumvise titwumva n'abantu bitwa ngo bayive batubwira n'abandi barongozi ku rwego rw'igihugu atari kabone twabumvirije twebwe ati turaza hari umugabo wari we wacu icyo kirengane bayandisamo nta ngorane iyo hageze turivuganira hamwe tukamisha dukora n'abantu banje n'abantu bawe mutumba wose burya ngo niwe wabaye wa mbere muri no komine umutumba wabaye wa mbere mu gutora neza ngo nimero imwe hari n'abari babemereye amafaranga ngo umugabo nta kibuga ngo ntibigeze bagahango ngo n'ugutwi ntibacira ubwenge hari wabemereye akavuga ati umutumba uzotora Iprona gusumbya iyindi uzoronka miliyoni bapfuye kuhava hamacha baricara bati nawe twumvikana kuri uyu mutumba twese ngaha uwo tugaburira miliyoni umwe yotwara ngaha aturese gusa ko tutonda wakira ngo duhemuke kuco twumvikanye ariko umva bumvise numva ko waciye hirya no hino kayaga n'abantu navyumvise atwaya hanze ari no wambwiye ati amajwi ati buryo haruye intoke n'amantu ntibirengana amajwi y'Iprona yarose kuno mutumba ati bite ati ntibisanzwe mu mutumba rusanzwe ari wa mbere abantu bose bumiwe je natangaye kuko narinzi ko intara ya Mwaro nko twari tubizi niyo ntari tora Iprona mu buryo bwawe ushima ni ikomene yaho twabona mudasigana ngo nisho kintu ngo kwaronka ngo zero biragire ko umudasigana ngo ntiyakoreye nabi umugambwe wa Iprona bigaragarira muri uwo mwimbo barose canke nawe yarigishije ati inzira niyo guca we yatoye aho yahora atora Apotre rero ko biri kose wakiriwe muhira canke se nawe waje kuraba muhira uyu munsi ubutumwa ko ari ku munsi no ku munsi mukuru ubutumwa mwayaze canke se wazaniye abanyamwaro n'ubu
oya se ntabwo nazira abanyamwaro ko sinatumwe ku banyamwaro natashi iwacu muhira usanze ku iwacu n'ururimi rwa runyereye mugabo uko biri kose ubutumwa ni bumwe ku muntu wari wese akunda igihugu ni ukubumbatira amahoro n'umutekano ni ugushigikira imigambi y'iterambere mu gica cerekezo dufise cy'umukuru w'igihugu cy'Uburundi bwifashe muri 2040 n'Uburundi butunze muri 2060 no kuvuga umwe wese agomba gushira mu ruhara rwiwe rero intahe yo kwikukira nziza nubwo umurundi aba yikukiye mugabo ukwikukira kugaragarira mu kwifata no kuba uri umuntu wikwije mu bintu bimwe bimwe uvuga uti umutekano wifitiye mahoro yarondera ubutunzi ndabufise urumva ugasanga rero abantu umwe wese arafise uruhara ntangere na mwarirya amatora je novuga ko yagenze neza kuko abantu bose baramaze kubona ko ubwishi bw'imigambwe ategwa terambere ry'igihugu rero baravuga ati twebwe ubu ko duhuje ivyumviro tukaba twatoye imigambi imwe inyuma yo gutora rero abantu baje ku kivi kugira ngo ujya migambi batoye bashoboye kuyishikako kugira ngo twese tugire rimwe cyangwa n'umwe asigara akwega amaguru canke ngo avuge ivyo ntibindaba ukwikukira rero ni vyiza ariko independence economique nayo ni ikintu gikomeye independence economique ni ikintu gikomeye uturabe n'umuntu atize canke adafise ikibanza mu butegetsi kanaka yavuze amafaranga baramwubaha avuga ngo ni mutama kandi ari umusore kw'Imana ni byiza bijya mutuzeye son excellence yavuze president de la République atumwa uronka ivyo urya n'umufuko ubika amafaranga iyo kintu umuntu agishitseko nta n'umwe atamwubaha n'umwanka aramwubaha n'umwanka aramwubaha kiya kivugo nico yego nico rero nibaza yuko coza gutsimbataza intahe yo kwikukira gusomera uburongozi kubwubaha no kugendera mu migambi yiyerekwa abafise hanyuma abantu bose bagahuriza inama hamwe bagahuriza umutima hamwe mwese agakora ibikorwa mugabo avuga ati igihugu imbere apotre afise message nyinshi ariko agafatira no ku ntumbero y'igihugu n'ibyo cyane kuko udafise igihugu nta kintu bufise nta na kimwe ushobora no gushikako igihugu cawe utagifise iyo gihungabanye ntuvuye ngo hahungabana ibiti n'amabuye ahungabana abantu iyo hageze abantu intambara abantu bagahunga ibiti n'ibinana n'imisozi bisigara bihagaze naho agenda abantu cyo bituma umuntu wese yokuzana ivyiyumviro ubona ko bishobora gutuma hahungabana umutekano uyo muntu mwamirira kurahubwa ukamudoma ku rutoki abijege bakamufata bakavuga ati uyu muntu agomba kutwononera amahoro n'umutekano nta mu bundi rero numva akwiye kwihanganira umuntu wari we wese yoza agomba guhungabanya amahoro n'umutekano kuko yabonetse bigoranye hatangwa ikiguzi kinini mu masengesho wako yabereye igitege cyo bundi mu iryo jambo hereje ko niryo wararigarutse ko cyane namahoro yabonetse aba hatanzwe ikiguzi kinini abantu baritanze apotre mu byo yaze nabene gihugu ngaha kuri no mutumba bagiye bagaruka ati mu makuru ya mbere ati igisengesho ryawe twararyumvise ati kandi ryari isengesho rikomeye ni mu butumwa iri sengesho ko akakajamo kunza kugaruka akamahoro yagiye yabonetse bigoranye cyangwa se hari abantu bashobora kuba batagatahura neza ni kubera iki barabizi buwe baramaza kubimenya kuko uravye intambara zabaye muri kino gihugu abantu bose ugasanga hari ababuze imiryango hari ababuze abana hari ababuze ivyabo hari byagenze gute no kuvuga twoshimira vraiment leta y'u Burundi twoshimira perezida w'igihugu ko yaritanze igihe afatiye uburongozi muri 2020 urabona ko ikintu yihutiye cyambere nuko igihugu cyose Imana yamuhaye kurongora kigomba kibiri mu mahoro n'umutekano kandi nta terambere rishoboka ico kitarabaho urabona yuko gushikaho imbibe z'u Burundi zigarukira uno munsi n'insazi ntiguruka nta muntu yoza kuvuga ngo areka arahungabanya n'umutekano munsi mu yindi mvugo yaragipanze neza kandi urabona yuko yagipangiye hagati y'abansi abakigombera amahoro make abagomba kugihungabanya ni benshi abakirira imisaya ni benshi no kubwira yuko
batanezerwa nuko Burundi bwo amahoro n'umutekano. Abarundi rero nabo ntibaje ngaho ngo bahage baze bahimbe nabi bahimba amahoro. Amahoro bamwe bamenya ko ari ikintu umuntu wese agomba gufata mu minwe. Rero ubonye umukuru w'igihugu aza baha amahoro akabaha umutekano akavuga ati tuje kwiterambere, uyo twese tuba dukwiye guhinduka ingabo zimurinda. Yego nuko bimeze, niyo patriotisme misaha. Yego urakoze cyane. Hari ukuntu umukuru w'igihugu mwiyi minsi novuga ko yaragerageje kwereka bene gihugu kubahumura, yarabegereye cyane kuko uravye n'imigambi yazanye. Perezida Ndayishimiye yazanye imigambi itandukanye niyo abandi bahora bazana, kuko abandi bazana imigambi global, imigambi rusangi. Donko ni nzubaka amabarabara, nzubaka ibarabara. Hari umunyagihugu avuga ati none ibarabara je baryubatse nogura imodoka ryane wese umugambi ndabagiye nzokubaka ibibuga vy'indege. Avuga ati nzoguzana indege zitwara umunyagihugu w'umwirimiza. Avuga ati jewe ivyo vy'indege ibindabo mugazanye imigambi no kuvuga ikora kwiterambere ry'umuntu individual. Ati reka ndabereka ingene umusuri nkoko ushobora kuvyara inka, sivyo? Wowe inkoko zingahe zitamagi ugire gute, azogira ikintu bamara gushora usanga amafaranga yaramaze kuvamwe kugura inka. Yego nivyo ariko aravuga. Wowe inkwavu zimeze uku nuku amaganga yazo nuko uravyumva, igurube uku nuko. Umunyagihugu acavuga ati ico kintu ni ciza kuko nanje ndumva nogishobora. Rero muri iyi mvugo rero ni imigambi yazanye yereka yuko umwene gihugu wese agufitiye umugambi wo gutera imbere. Bitakuyemwo rero n'ivyo vy'imigambi minini. Mugabo urumva yabaye umukuru w'igihugu mwiza, nabwo yabaye umwungere mwiza, aba umukomanda mwiza, afata inkota afata n'ubuhiri, aravuga ati ndarinda igihugu Imana yampaye. Hanyuma intama yamuhaye kuragira ari twebwe rero. Haravuga ati ndabereka imbere igihugu, atwigisha ibikorwa, yigisha abantu gukora. Uno munsi umaze kubona yuko hari n'abahungu mu ngana ndabari no munsi yawe agenda avuga ati jewe muri yaride ntiwopfunga uyu munsi kubera imigambi y'iterambere yazanye imigambi. Ndabona perezida Ndayishimiye n'umuntu akora imigambi atari kuwe gusa, kandi bagomba guha bene gihugu abanza kuwupima akaraba ko ushoboka, akabanza akaraba ko ushoboka. Uravyumva? Arayikora akayiga kuva mu ntango gushika akayibona mwiherezo. Yamara kwibona agacavuga ati mwe ni mukora ibi. Bati nta mafaranga dufise, ati ndayabaha. Agaca ashinga ibanki y'u Rwanda, ashiraho n'abahinga bajya bo muri payeje. Bavuga ati rero umwana cyangwa umusore cyangwa umukobwa azoza kuvuga ati ndakeneye gukora umugambi, ntimumpe ideni nkore. Akabereka umugambi kufadika uyamuhe mugamuce bo mwankadra uko barakeneye ankadrema, mumuherekeze hanyuma mumwereke ingene yakoresha ntasesagure. Niyamara gushika ahantu yasubitse petete azoza asaba yani. Ubu benshi abonye bamutima ko bageze mu Bushinwa. Mutima yarankanze jo bundi. Mutima twirirwana muri Buja FM mu misi heze. Yirirwa mbona ari umuntu aciriritse wo gutwenza abantu gusa. Ubu n'undi muntu kumushikira bisakurira ibiti kubera. Ubu yahuye n'umukuru w'igihugu avuga ati papa warakoze. Yego warakoze. Ubu n'umuntu w'umuga. Sujya gusa n'abandi. Oya ni benshi. Mwino mvugo rero nico twagomba kuvuga yuko abantu tukwiye kumenya ico dufise. Iciza dufise ntukirekure. Nivyo nagomba kubabwira yuko rero ivyo byose bifatikanizira hamwe mu guheza mu gushigikira ya ntayo kwikuka. Bakoze ndakashimire na yanye n'icubaro mukuru w'igihugu cy'u Burundi ku munsi kwigenekerezo rya 30 kwezi kwa gatandatu. Habaye urukino kuri stade Intwari rwahuza umugise uvuye muri Vietnam. Nukuri byabaye ibintu by'ibitangaro. Bwabaye bwa mbere mbonye ikibuga binjiye umukuru w'igihugu agomba yinjire abantu bakinjira tangora na tamusunikano, abantu gasanga ntavyo kubagura mugo mu minsi yahera cyangwa isa ahantu hari umukuru w'igihugu byari bigone kuvuga yegereye abene gihugu, yegereye abene gihugu mu buryo bwiyaguye cyane. Ubwo rero ibyo buri kuravuga ngira abantu bagenda bibona no mu bikorwa by'ibigene mu buryo bugaragara. Urabona ko niyarengaye amabara atugagwa cyane. Misi heze byakubita amasaha abantu ari yinyegeje ari nyuma. Umunyamahoro kandi Imana mu reka dusaba Imana ibandanye muhundagaze ko imigisha ibandanye imwongere n'ikindi kiringo cyangwa ibindi biringo. Aranayisenga ntiyoreka. Arayifukamira cyane.